Ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwatunganije kuva kuri uyu wa 14 ndamukiza uyu mwaka turimwo uruganda hamwe n'abegwa n'ikibazo c'indero mu Burundi mu ntumbero yo kurabira hamwe uko indero yifashe muri uyu mwaka 2022 nkuko byashikirijwe n'abari bitavye ugo ruganda ngo ikibazo c'indero kirakwiye kunagurwa bimwe biboneka kuko vyigaragaza ko abanyeshure bigishwa kugira ngo baronswe impapuro z'imitsindo gusa ariko iyo bahejeje ugasanga mu vy'ukuri ntaco bashoboye. Hanasabwe kandi ko indinganizo y'ishure shingiro yonagurwa bimwe biboneka kuko vyigaragaza ko uko bari biteze ubumenyi ku bana baheza umwaka w'icenda atariko biri. Zimwe mu ntambamye zihanze igisata c'indero ngo ni nk'ubukene bw'ibirasi vyo kwigiramwo aho abana bamwe biga bicaye hasi abandi bakiga bicaranye ko ibitigiri vy'umurengera mu masomero ubukene bw'ibikoresho mfasha nyigisho n'ibindi. Ubwo ruganda rukaba rwari rwatunganijwe mu ntumbero yo kwegeranya ivyiyumviro bikuru bizoshikirizwa mu nama rukokoma y'abegwa n'ikibazo c'indero. Leta ikaba izosabwa kugira ngo ishigikire bimwe biboneka igisata c'indero mu Burundi.